Abo banyagihugu bidoga nabari muri komine ya Ruyigi, nukuvuga zone Rusengo, zone Ruyigi, zone Bweru hamwe na Butezi. Nkuko isoko ryacu aho mu Ruyigi ribimenyesha, ngo ayo mafaranga ariko atozwa n'imbonerakure mu mihana yose atawuvuyemwo, hamwe no mu buzi bwa leta. Intererano yakwa buri rugo n'amafaranga 200 mu gihe ku buzi bwa leta ariko hatozwa kuva ku 500 gushika kuri 50 bivanye n'akazi umuntu akora, kiretse abapranto hamwe n'abanyezamu bakwa 1000. Abakozi basanzwe batekinisiye ni 5 hanyuma ku bashef de service 15 ku chef de département 50 hari amadepartement ya environnement agriculture élevage, département santé, département ya éducation n'amadepartement menshi abone 50 n'abakozi ba mustanteri nawe nyine 50 hama rero bagashaka kuvuga bati ejo utatanze yimenye kandi bazoba bahejeje urumva twatanga twicungura. Kandundura ayo mafaranga ngo hari n'abariko bayatozwa incuro zibiri nkuko tubandanya tuvyiganirwa n'isoko ryacu aho mu Ruyigi, isoko rinegura ingene baguma bananizwa kandi batayobewe ubukene bubugarije. Uyu numwe mu bakorera mu gisata c'indero aho muri komine Ruyigi. Rero aho bereye ibidubi jembuye mu nkira abanatsi 200 cyo ntaha kubuzi amaye mahera atozwa n'abanini b'imbonerakure kabuko muri abantu barushe barohitwe n'umunyu bawuronka defisema koko ivyo byingo baja kuyaka hariho n'abaronka twafungura rimwe ku munsi. Mu ruganda rwa RPA twarondeye n'ibitanga Diane aramutwa komine Ruyigi kugira agira icashikirije kuri iyo myidogo, atwishura ko abariko batoza ayo mafaranga atazi wabatumye, anahamagarira abanyagihugu arongoye kutitabira izo ntererano. Ariko naho biruko abakora mu buzi bwa leta babwiwe n'ababatwara ko isango rya nyuma ryo gutanga ayo mafaranga ari kuri uyu wa gatatu kandi ubuzokwirahira kica amatwi azibonerako.